Shalom shalom, ku mazina nitwa Innocent Nduwimana, nkaba ndi umurundi, kandi ubu nkaba ntuye i Burundi nyene niho nsanzwe mba, niho ndi nyene. Nkaba ndi umujene marien ataramara ukwezi, sigaye iminsi mike yacaga mu kwezi gukwire, ngize mariage, ndi umujene marié, nta mwana mfise. Kandi akazi nsanzwe nkora, nsanzwe ndi umukomersa. Ego. Shalom shalom, ku mazina yanje nitwa Irankunda Jenny Claudia, ndi umudame w'umushingantahe yitwa Nduwimana Innocent. Tumaze iminsi mikeya twubakanye, twagize mariage vuba, urumva ko turi bashasha mu rugo. Ego, hanyuma jewe sanzwe ndi umukozi ufasha mu kigo c'abana baba vulnerable, abandi baba b'imfuvyi. Ubundi mugabo ni ivyo nize, ndi umu infirmier, gusa ivyo ndabikoreramwo kubera n'akazi n'ivyo na domaine yanje y'ubu infirmier ndayitushamwe mu gihe ndi muri ivyo bikorwa by'abo bana. Ego, nivyo. Ibyishimo byinshi cyane, ubu nabwiye ko ntakiri umujene, naramaze guhindura, ubu nsanzwe nubatse. Ubu mwabonye twicaranye ngaha niwe madame wanje, mbona ko dusa nyene, bane ko so bamaze iminsi bamaze n'ikibazo bambwiye ngo murasa muragize ne, twavyisanze mu nyene. Hama plus yaho shaka ndamenyesha ingene twashoboye guhura n'uyu, ingene aho vyageze aho dusa kugeze ngaha hose. Nkuko nabibabwiye, nitwa Innocent. Umunsi wa mbere nshobora guhura nawe ari umunsi yarakunda guca ahantu nkorera rimwe na rimwe akahaca, ariko donc ni very très important ko umenga, kuko sinebwo nshobora kuba namushikira ngo ndamuyagishe. Ndibuka ahandi twakunda guhura cyane, hariho twakunda guhura kuri eglise, tugiye gusenga nkamubona nanje akambona, mugabo umutima wanje ukimubona waramukunze uramwishimira cyane vraiment, cyane vraiment. Ama icyo gihe sinashobora kumupropoza, naciye ndabigumana mu mutima, ndabisengera, nkomeza kubisengera, hama nkomeje kubisengera kandi ndondera n'ubuzima. Niho hagera igihe rero nshobora kumuha message, ndamubwira ikiri ku mutima wanje, ndamubwira yuko reka ijambo nakubwiye, ndamubwiye nti so ndifuza ko ushobora kuba nyina w'abana banje. Ndibuka uwo munsi yaratangaye cyane, yaravuze mwifato, yaravuze kwa, niho rero yava ngambwiye ati ndavyemeye. Maze kuvyemera niko gutangura gutegura ino projet nyene, twari nyene mona tugeze kuno munsi, itumye mona twicaranye guca, mubona nyene tumeze nyene tumeze. So turabishimiye Imana cyane nuko twashoboye guhura n'uru rubavu rwanje. Ukuntu twahuye, nubwo atashoboye kubivuga neza, nibuka numba atambeshe by'ukuri. Nibuka igihe ambwira ko ahantu yatanguye kumbonera, yambwiye ko yambona muri eglise. Ubundi je nari umukristo wo mu ishengero rya Pentecote, mugabo nkakunda louange na adoration, hanyuma nkakunda na prière matinale. Hanyuma iyo eglise rero naho ranjamwe muri louange, nkongera nkasengeraho na matinale, niyo eglise nawe yakunda kwinjiriramo.
akambona rero ninjira muri matinale, akambona ku mugoroba nagiye muri louange, rero arambona mugabo abura ukuntu ashobora kumvugisha, abigumana mu mutima yuko uyu mukobwa mbonye numva ndamukunze, mugabo bikamunarira ngene ashobora kumvugisha. Igihe kimwe rero niho twaca duhurira ahandi hantu, nakorera ahandi hantu kuri, hanyuma tuca duhurira muri bisi. Duhuriye muri bisi acabona akaryo rero ko kumvugisha, nyakumvugisha, hanyuma acarambwira ngo hari ahantu ndakuzi. Ndamubwira nti unzi hehe? Ntibirashoboka ko ushobora kuba hari ahantu nzi. Acarambaza ngo uri umukristo wo mw'ishengero rya Adonai? Ndamubwira nto yasi ndi umukristo gusa, ndahakunda gusa, nkunda louange yaho na matinale yaho, ndayisengamwo kubera ni hafi yahomba. Acarambwira ati naho nyene rero ndakuzi, burya nahora ndakubona winjirayo, nahora nibaza ngo uri umukristo waho. Gutyo rero tuca duhana contact nk'abantu b'abakristo nyene bamenyanye, hanyuma tuca turabandanya, akazaranyandikira, akanyandikira nyene mugabo utumesaje dusanzwe, mu nyuma nyene nkabona umenga aranyitayeho gose, azaranyandikira amate, akanyandikira ruswara, akanyandikira. Nyumvira none uyu muntu namuhaye nimero kugira ngo azaranyandikira nkumenga n'umusheri, umenga aranyitwararitse nk'umusheri kandi ntari umusheri. Rero niho nyene twaca tugumana ubucuti, turagumana ubucuti tanto nyene, mugabo kubera numva umenga umuntu ninamugirira ko ubugenzi burebure arashobora kubamwe ibindi bintu birebire, nanje muri jo wamenga sindavyumva. Akanyandikira message zimwe sindanazishure, izindi nkazishura ncerewe nyene kugira nyene ngira ngo adende bukigwe. Urumva narabona yuko umenga ubucuti burashobora kuba burebure gose, kandi nanje muri ico gihe numva ntabishaka gose. Niho rero ubucuti bwagumye bubandanya, turaba bagenzi kugeza naho ico gihe nakorera ahantu kure, sinari nshinjirira no muri iryo shengero, iyo louange sinari nkiyijamwo cane. Niho nagaruka rero ndegera, kandi aho naho ramba ndasubira rero ndaja muri prière matinale, nongera ndabandanya kandi muri louange, yongera arambona gushasha ko nasubiye ngumanza nka kera. Niho yacambaza, tuca ndamubwira nti ubunye ndiko ndakorera ino hafi, naravuye hariya kure. Urumva araryoherwa cane kubera nyene yumva muri we ngira ngo avuga ati nzoza ndamubona, nico nkeneye kumubwira ngira ngo nzoca ndakimubwira vyoroshe. Rero niho turabandanya ubucuti, tugahurira muri prière matinale le soir, musi wa jeudi, kuko louange yahiba jeudi, tugahura yaje muri louange. Hari igihe namuramutsa n'igihe ntamuramutsa, ariko uko ubucuti bwagenda buraba burebure nuko ntipfuza gutaha ntamuramukije, nawe akandondera akifuza gutaha andamukije. Rero ubugenzi bubandanije gose, niho yaca atangura kuza aransaba ko twovugana, aransaba rendez-vous. Asabye rendez-vous ndazanka, by'ukuri narazanka kubera ndamuravye narabona yuko umenga hari ikintu azohava ambwira kijanye n'ibintu bijanye na relation amoureuse. Rero numva umenga no bikwepa kubera nari maze igihe ndiko ndasenga jewe. Ico gihe nari maze igihe ndi mu masengesho, nasengera ibintu bitandukanye vyinshi, nari mfise n'ama promesse, nari mfise amasezerano Imana yari yaransezeraniye, kandi iranyemeza ko Imana izobinkorera. Mu mitwaro nari mfise imitwaro itari mike, mu mutwaro nari mfise harimwo umutwaro wo kuronka umufasha tuzokubakana, umushinga ntahe tuzokubakana. Rero ico gihe rero numva umenga sinomuha iyo rendez-vous kubera nashaka kumva Imana icivugana nanje, avuga yuko nitaba rendez-vous yiwe kubera ko nari narasenze, kandi ico nari narasengeye sinipfuza kuja muri fiançailles
hanyuma igira aho igarukiye ata kintu kivuyemwo kizima. Ubundi kubera hariho amafiansaye nari narabayemwo, ayo mafiansaye arankomeretsa ku mutima, ndumva menga ndarambiwe no kuba muri fiansaye idashika ku ntumbero. Ubundi nasenga ati Mana numpa yindi fiansaye, uzumpe fiansaye ifise intumbero kandi izoshikana ku kintu kijya urushikana kwa abandi bantu bose kandi ciza. Rero impamvu yatuma ndavyanka nuko nari nshaka cyane kubanza kubaza Imana uvuga iki kuri urya muhungu, kuko narabona intego yiwe uko yanganiriza muri message, ivyo yambwira hari ukuntu yahora atora amafoto yanje kuri stati agakora ifoto yiwe niyo wanje, nkabona vy'ukuri uyu muhungu ko arankunda, canka agakora ka video karimwo foto yanje, amafoto yanje n'amafoto yiwe akaca ndungikira nyene, nkumva akibitangura narumva umenga ndi gene, ndavuga none uyu muntu aza nkorera amafoto gute, agafatanya ziwe nizi wanje akaca ndungikira, ntaco turavugana, numva nyene umenga birandiranje. Ariko mu nyuma ndatinda ndamenya ko uyu muhungu ankunda. Igihe kimwe niho yambaza ngo uzogira mariage ryari niho yambaza ngo uzogira mariage ryari, aca ndamubwira none ufise ubwoba ubuhe, je nzogutumira, ninagira mariage nzogutumira. Arambwira ngo ukwiye kubimbwira ngo hanyuma tukamenya ibyo dusengera. Ndamubwira ntugire ikibazo, jewe nzobikubwira. Mugabo urumva ico gihe nari mperuka muri fiansaye, naheruka kuyivamwo mugana nka kumubwiza ukuri, kuko ico gihe mbe wanashaka nk'ibivamwo numva umenga nobanza nkaruhuka kwanza, kubera iyo fiansaye nyene nari mvuyemwo, wamenga haratanguye rero ko nza ndarambirwa, ifo ko manza nduhuke, ibintu vyo mu mafiansaye ndabihagarike. Niho rero yambwira yambaza ngo uzogira mariage ryari, ndamubwira nta kibazo, we nzogutumira, we nzokubwira. Mundi mwanya umundi mutima ukambwira reka ndamubwiza ukuri, peut-être ngira ngo yonsengera. Ahandi naho numva nyene ndavyigumijemo, ca ndavyigumizamwo nyene, tuguma tugendana gutyo turabagenzi, akampa impanuro nanje nkamubwira, nkagira ivyo ndamubwiye nawe akagira ivyo ambwiye, nyene twarabagenzi vy'ukuri nka kurya kw'abavukana nyene bayaga utuntu twinshi. Rero yari asanzwe azi imbere ko jewe nkunda louange na prière matinale yo ngaho, kandi mugabo ntari umukristo wo muri iryo shengero. Ubundi je ntari umupantekote, Eglise Pentecote niyo nasengeramo. Akumva ngene ntashaka umuhungu atavuye muri Pentecote, akambwira ati ibyo bintu ntuzosubire kubyiyumvira, ushobora kuronka umuhungu atari umupantekote hanyuma akazoza we akagusanga muri Pentecote. Ikindi gihe ahandi naho akambwira ngo canke wowe ukumva nyene ubaye convaincre, ukumva wovayo muri Pentecote ukaza muri iryo shengero yoba arimo, umva none nkamubwira ntoya nibishoboka nta nubwo uwo muhungu sinomuhana umwanya kugira ngo tuvugane, kuko numva ashaka umugabo umuri Pentecote, parce que je ndi umupantecote nanje. Uretse gusa ko nkunda gutembera mu ma église kubera asanzwe nkunda louange na adoration, nta bindi. Acarambye ati ntaco bigumane gutyo mugabo ntubishire mu mutwe cane, kubera ibintu by'amashengero byazanywe n'abantu, akamampanura nyene akambira ivy'amashengero ngene byazanywe n'abantu, akambwira ntibize bikubuza intumbero yo gufata decision ngo ni église ngo ni biki. Nkavyumviriza nyene nkumva umenga nko gutumwanya, kuko muri jewe narumva nishakira umupantecote. Niho rero ico gihe rero yansaba rendez-vous ya mbere ndayanka, byansaba ko manza gusenga, kuko nari namaze kubona by'ukuri uyu muhungu arankunda, hari ibimenyetso byinshi byanyereka ko ankunda. Ngiye naho akorera wasanga nyene turiko turatera inkuru, akambwira utuntu akanzimana nko kumenga nyene ndi umuntu ndi special. Hanyuma niho nafata umwanya wo gusenga, ndasenga ubwa mbere, akinsabye rendez-vous ya mbere
ndasenga ndamwankira by'ukuri ndambwira nta mwanya nzoba mfise yego ndavyibuka ko navyanse gusa sinakubwira icatuma ndavyanka naritwaza akazi cyane je nakora avant et après midi namubwira nti mu gatondo mba ndi ku kazi après midi ngira pause y'isaha imwe nkaca mba ndi ku kazi kandi hari negihe niyo pause ndayikora nkagoma ku kazi hanyuma muri weekend samedi nja muri repetition kuri église hanyuma bibaye ngombwa samedi nyene nkaja mu manza hanyuma dimanche naho mba ndi kuri église mu gatondo hanyuma après midi ntashe n'umwanya wanje wo kuruhuka simva muhira kuko mba nshaka kuruhuka kugira ngo nende nzindukire ku kazi rumva nyene nkigira bize nyene nkamwereka by'ukuri ko nta mwanya uhari kugira ngo ntahave yibaza ko namwanki nibigira nkana nkamwereka by'ukuri ko nta mwanya afise hanyuma ariko intumbero nyamukuru ntikwari kubura umwanya kwari kugira ngo nsenge menye by'ukuri Imana ivuga iki kuri uwo muhungu uko namubona nabona ko hari ikintu ashobora kumbwira kijanye n'urukundo rushobora gushika ku kintu kindi kirekire ndamwankira irya mbere nitwaje ivyo vy'imyanya mugabo nkaca nja gusenga nkarindira ko ari Imana ivugana nanje nkumva by'ukuri umenga nta kihari by'ukuri nkaronka amajambo y'Imana nkashurirwa amajambo y'Imana mugabo nkumva umenga si icyo shaka sindakibona neza arasubira aransaba rendez-vous igira kabiri ndavyanka by'ukuri kandi nongera ndavyanka nitwaje umwanya nta mwanya akambwira none wewe nta n'umwanya na mutoya ndambwira ntoya nta mwanya uhari umwanya wo gufata ngo tugende hano twicare tuvugane nukuri sindawubona no hava ndakubesha mugabo intumbero nyene kwari kugira ngo nsenge nongera ndasenga kandi nongera numva umenga nkaronka message numva umenga iyo message ntishika ku mutima wanje nkuko numva ndabishaka aratinda arabona yuko by'ukuri peut-être ko bari kumukwepa mugasiningera ndamubwira ko ngiye gusenga ariko entre-temps hariho ivy'Imana yari yarambariye bijanye n'urugo bijanye n'umugisha w'urugo ntabyibagiye kandi kubera Imana yari yarabimbariye nakomeje kuvyishuza Imana ndavuga ati peut-être ngira ngo hariho sanga iki ari cyo gihe muga mu rundi ruhande hariho abandi bahungu benshi baza mugabo muri jewe numva umenga vrema bobo sinobaha umwanya cane bivanye nuko nababona canke bivanye n'amajambo bambwira nkumva muri jewe vy'ukuri uyu muntu ibi bintambwira nubwo nomwemerera hari ivyo tutohava duhuriza ko imbere hanyuma niho yaca nsaba rendez-vous igira gatatu ansabye rendez-vous igira gatatu nyene nayo nyene ndahakwa kumwankira ariko yoyo ukuntu yayinsabye yakoresheje ubwenge bwinshi kugira ngo sindavyanke yasabye ko yosengera kuri église yarambwiye ati iyi dimanche nzosengera kuri église iwanyu nasengera muri église Pentecote hariya anye mu Kibenga arambwira ngo ndamubaza uzoza by'ukuri tenzo uzoza ati nzoza ni karibu numva umenga ni bisanzwe nyene numvuse umushitsi aje nyene kuturamutsa numva umenga ni bisanzwe ni karibu arambwira ati je nzoza ati kandi ndashaka dusohotse tuzoce dufata umwanya turondera ahantu twicara hanyuma tuganire tuvugane ibyo nshaka ko tuvugana ndafise ibyo nshaka ko tuvugana kubera umwanya ukugora wewe nibaza ko duprofise umwanya w'inyuma ya kirute ko vyoba vyiza kugira ngo amasaha y'imbere ucugenda uruhuke ndumva umenga ndafashwe nta yindishwa yo kuvuga ngo urumva nta kundi kuntu nashobora kuvuga ngo urumva ntivyokunda by'ukuri tuvuye muri église kenshi twaca duca muri repetition tukagira repetition y'isaha imwe n'inusu gutya ariko uyu munsi repetition sinayikoze sinibuka umenga repetition yarasivye kubera hari hindi programa muri kohari
rero camboneraho akaryo ndavuga ati nta kundi dusohotse tuca turaronderana arasohoka nanje nije kubera nari sanzwe nicara muri korali ntiyaje kwicara iyo nicara yicaye mu ishengero nyene bisanzwe dusohotse turakominikana arambwira ati mpagaze aha naca ndasohoka nyene ndamuravye tuca turagenda mugabo Antreta we yari afise kubera ko je nazindutse kuri eglise kuko je setero naba nategerezwa kuba nashitse kuri eglise we yaje amasaha ya culte nyezina ageze hari binjira wito ya 45 acaraza uko nagiye nambaye ntavyo yarazi nanje uko yaje yambaye ntavyo narinzi mugabo we yarafise ikintu sinzi ivyo ko ari principe yari yihaye sindavyibuka neza ukuntu yabimbwiye nuko nico yari yabwiye Imana kukijanye n'umwambaro wanje n'umwambaro wiwe araza kuvyimvugira sinshobora kuba ntavyibuka neza hanyuma akimbonye muri we nasohotse nyene ntaje ngiye kumuraba ahantu yasohokeye mu muryango yaciyemo akimbonye muri we yavuga ati yo ico nazanye ikibazo nazanye kiza kuba positive akimbonye gusa ukuntu meze ukuntu nambaye nawe yiravye muri we yaciye avuga ati ubundi inyishu nza gutahana iza kubiri positive niho twaca duhura jevyo ntavyo nari nzi yabimbwiye mu nyuma twaca duhura turaramukanya yari yazananye n'umugenzi wiwe nawe nyene turaramukanya hanyuma ahageze turataha nyene turataha nyene nk'abafata direction nk'abataha muhira niho rero twaca dutandukana n'uwo mugenzi wiwe mu nyuma arambwira ati gahunda nakubwiye urayibuka ntabwo tuca dutaha direct ngo utahe nanje ce ntaha nipfuza ko turondera ahantu twicara nubwo ari amasaha yo gufungura canke menga hariho uruzuba twicare tuvugane ndafise ijambo shaka ko tuvugana kandi narabikubwiye kuva kera ndavuga ati nta kibazo turashobora kuvugana rero niho twaca duhura mugabo iyo rendezvous akiyimbwiye yuko ashaka iyo dimanche yuko twaca duhura dusohotse tukavugana kambwira ivyo yashaka ko tuvugana narongeye ndasenga hari samedi narongeye ndasenga ndabwira Imana nti ikintu nza kwishura namba nza kwishura nimba aza kumbaza ibintu bijanye na fiançailles nkishura oya nkamwishura oya aze gutahura ko ndamwishuye oya ntabishaka ntabyiyumvamo ntabishaka by'ukuri kandi ntaze kungora ngo aguma mbandanya n'ibindi bibazo byinshi kugira ngo ankonvenke aze gutahura by'ukuri ko navyanse nishuye oya niho nongera ndavuga ati Mana numpa kuvuga ego ize kuba ego mugabo ibe ego atari nka ya mafiançailles yandi mperukamwe ya mafiançailles nabayemwe nishuye ego ndavyemeye mugabo inyuma y'igihe kiri imbere kanaka nkisanga iyo relation ntiyabandanije icifuzo cari mu mutima wanje ugasanga ntikibandanije hamwe n'uwo muntu turi kumwe ndavuga nti ninishura ego ibe ego itazosubira kuba oya mu nyuma canke ngo ndabivemo canke nawe ngo abivemo ndabibwira Imana gutyo ndabibwira Imana uko inyishu za kumpa ize kuba ari inyishu ize gutahurika kuri we kandi nimba ari ego ize kuba ari ego nawe wemeje nk'Imana nyene iri mu ijuru hanyuma niyaba oya ize kuba ari inyishu wemeje ko ari oya kandi nawe na mwene kuronka iyo nyishu ya oya atahure vy'ukuri ko nase ataza gusubira kungora niho rero twaca tujana turicara aho hantu turanywa turafungura turasubira nyene abantu b'abahungu bamubihagararako ntibabura ngene batangura ibintu ntibabura ukuntu batangura ibintu ubundi jewe yaba yari nka jewe nari kumanza kudidinganya nkaca hariya ruguru nkaca ibururi kugira ngo serukire Ingozi nari kubanza guca mu Rumonge nkongera nkazungura nkaca ibururi mugabo urumva wewe atanguye kuvuga yagiriyego
ushobora kumbera nyina w'abana banje. Je sinashotse nishuye ntevye, naramaze akanya kanini ndiko ndabaza umutima wanje icyo nokwishura. Wanashaka ncamanza ndunama ku meza twari twicayeko, ndafata amaboko nyene ndagira gutya ndunama ku meza, nongera ndakora isengesho rigufi cyane, ndabaza umutima wanje, Mana nishura iki? Ubwo nishura ego nibizohava biba nka vya bindi vy'ababandi, canke nishure we nyene ndakora iryo sengesho, ndavuga ati Mana ico ndi bwishure nizera ko ari wewe uzoba umpaye kucishura. Canunamuka ndamubwira nti ego ndavyemeye. Ikintu catumye mvuga yego ndavyemeye ahanini nuko yarangiza umugenzi, ndagira bikeya amenye kuri we, nawe aragira bikeya amenye kuri jewe. Ndamukunda, umfete jewe mu kumukunda namukunda nk'ukumenga ndamukunze nka mwene data, dushobora gusangira amabanga y'ivya Kristo, mugabo atabindi bintu birebire namwiyumvira ko ngo azombera umugabo, ngo yoshobora kumvira mwiki kintu. Naramukunda vy'ukuri kandi nkumva ndamukunze nyene kandi ndamunezererewe cane, kuko nawe yarankunda kandi akabingaragariza ko ankunda vy'ukuri. Yarankunda akabinyereka nyene, nkumva umenga ndatangaye, nkumva umenga none uru n'urukundo rusanzwe mugabo mu nyuma naratinze ndabona yuko umenga ntabwo ari urukundo rusanzwe. Mugaho undi mwanya nkavuga nto yawujya ntavyo yombwira, ivyo ntavyo yombwira, dukundana nka bene data. Mugabo mu nyuma yahavuye nyene uko yagenda anyereka urukundo, niko nagenda ndabona ko urwo rukundo rushobora kuzovamo ikindi kintu kirekire. Rero ikintu catumye hanini numva novuga ego nuko yarankunze, arabinyereka, yarankunze vy'ukuri. Apana rwa rukundo ko kuvuga ngo yanguriye ikirato ngo nico gituma mbona ko ankunda, yanguriye agakanzu keza nico gituma mbona ko ankunda, yansohokanye nico gituma mbona ko ankunda. Vy'ukuri yarankunda, aranyereka urukundo vy'ukuri afiseko. Apana rujya rukundo rwabaje nuvuga ngo uturumva utanguriye ibi, utanjanye kuri beach, utangizene, oya si ivyo. Yarankunze vy'ukuri, aranyereka vy'ukuri umukobwa ndamukunda, uko biri kose ndamukunda. Nanje rero mu vyo narasengera umuhungu ankunda, upfuma unyima ivyo ufise vyose, mugabo numve ko unkunze, ubabaranye nanje, nimba nezerewe unezeranwe nanje, nimba mbabaye ubabarane nanje, dusangire vyose. Iyo umuntu mukundana musangira utuntu twose. Rero nawe yarankunda, akumva nyene umenga yonyikorerera imitwaro, yogirane nyene ibintu nk'ivyo. Yarankunda vy'ukuri kandi gose, kandi nanje muri jewe naririra umuntu ankunda, ataza ndatira ibintu ngo fisi ibi ngo ngizi ibi, urumva ngo bizogenda gutya. D'abord manzo nkunde, unyereke ko nkunda, hanyuma ivyo bindi bizoza bigenda vyiheka kuri urwo rukundo dufitaniye. Rero nico ahanini catumye numva novuga ego. Nivyo murakoze, nibaza ko nagerageje gusigura uko byagenze gushikaho tugera kuri ino ntambwe. Uyu munsi akaba yitwa umugabo wanje, nkaba nanje nitwa umugore wiwe.